birateye agateka igihugu ca Zambia ingene umukuru w'igihugu yahora ariko ashaka kubisikanya no ariko yitoza utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Zambia. Uyo rero nawe akaba ari nawe yatahukanye insinzi. Ibi rero ngo vyobera akarorero ibihugu bitari bike vyo muri Afrika kuko ahatari hake muri Afrika usanga uri ku butegetsi ashobora kuhamara imyaka inashika 20. Bimwe rero mu vyashikirijwe na Leonce Ngendakumana cegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Aha hagufi muri Zambia igihugu cyo muri Afrika wariko ahiganwa na prezida yahahora yatsinze ku majwi atari makeyi nka mwebwe namwe ibi bintu nk'umunyapolitike w'inzobere mu bivuga ko iki yatsinze ku majwi atari makeyi ariko si menshi cyane uravye ibyo bagira handi muri Afrika. Hariho abo usanga batsinze ku bice 99% ariko we yatsinze hafi ibice 60%. Ni ibintu bisanzwe ariko kandi byiza cyane. Bisanzwe kubera ko mu gihugu ca Zambia barafise uwo muco barawufise wo kwama bisikanya ku butegetsi mu mahoro n'umutekano, wo kubisikanya ku butegetsi biciye mu matora ameze neza. Aha twovuga yuko umukuru w'igihugu wa mbere Kenneth Kaunda niwe yashikanye burya Zambia kuri independence, yatwaye imyaka 27 kuva muri 64 gushika muri 91 niwe yatwara Zambia, ariko yaratsinzwe n'utavuga rumwe na leta. Urumva amaze imyaka 27 aratsingwa n'utavuga rumwe na leta yitwa Chiruba, sinzi kwa Chiruba katagira Chiruba, Frederic Chiruba aramutsinda barabisikanye inyuma y'imyaka 27 atangoreze habaye n'uwamukurikiye gutyo nuko bagiye bakurikirana bagiye bazabisikanya kandi haguma hatsinda abatari ku butegetsi zinegere bigenda. Nukuvuga yuko n'abanyagihugu baho baramaze kumenyera iyo ngendo. Nukuvuga ko n'imigwi itegura igatunganya amatora iramaze kumenyera iyo ngendo kuko si henshi muri Afrika umugwi w'amatora ushobora kubahuka kuvuga yuko umukuru w'igihugu yahora yatsinzwe. Naho ubibona kenshi baba babibona ko yatsinzwe ariko ntibavyubahuka kubera iki? Sanga bahajara abantu bashonje bakenye bagaca bakoreshwa n'umugambo uri ku butegetsi, bagaca bakoreshwa n'abategetsi bamwe bakirondera agafaranga gusa kavuga ati bo ivyo by'abanyagihugu batoye batatoye ntibituraba. Mwene iyo migwi rero irakunda gutera akajagari. Rero twebwe n'ibintu dushima cyane, turabishima cyane kuko birahiteka igihugu n'abanyagihugu. Nk'icyo gihugu ca Zambia twavuga ko cagumanye akarangamutima ko kwikukira, kuko kwikukira ntihikukira abategetsi gusa, hikukira n'abanyagihugu bose bakubahana. Urumva abategetsi barubaha abanyagihugu n'abanyagihugu bakabubaha. Urumva rero ivy'igihugu nibo babibazwa. Rero urumva niyo n'ingendo nziza yo gushigikira kuko kwa kwikukira kuri mu minwe yabo kandi kurabandanya. Abanyagihugu bariyumvamwo ababarongora abo abarongozi nabo cyangwa abaserukira abanyagihugu bariyumvamwo abanyagihugu. Iyo niyo nzero yo kwikukira. Wambaje rero byakira tubyakira neza cyane kuko nkaje nja nibaza nti none igihugu cyacu ikigabaje none tumaze imyaka hafi kuva twikukira induri yabaye amatora induri abantu bagapfa abatowe bagapfa abanyagihugu bakicwa bakangazwa bagapfungwa. Imigambi ntishobore kuvuga ngo haboneke namwe n'uwo muntu ashobora kwitoza ngo avuge ko bemere ko yatsinze iyo yatsinze. Rero ni ibintu byiza cyane byo gushigikira kugira ngo Afrika yikukire ko. Afrika iragowe kubera abategetsi mwe nabo ashika ku butegetsi ukamenga ni cibare ciwe, ukamenga ni cibare ciwe n'umuryango wiwe w'amaraso, umuryango we wa politike, ubwoko bwiwe, intara yiwe, ukamenga igihugu naho gihagaze gusa nabo gihagazeko. Ibyo rero bituma atagihugu gishobora gutera imbere.
rero turacafise urugendo kuko nari ndakubiye kuva muri 60 kugeza uno munsi nta matora atekanye araba mu gihugu, hama induru, ubwicanyi, ubusuma bw'amatora, urudandazwa rw'amatora. Aho iwacu turacagoye cyane, nyama nibaza nje none abarundi twacumuye kuko kuki tudashobora kubona ibintu nkamwe n'ivyo. Ibibazo rero ndabifise kandi aziko n'abandi babifise bavyibaza. Ariko mugabo turavye muri Afrika nyene tumenyereye yuko dufate nko mu Buganda mukuru w'igihugu cyaho hariho mbere ngira n'ibindi bihugu usanga twaye imyaka n'imyaka. Mbega nuko baba mukunda nuko abateza imbere cyane ico gihugu canke ibi bintu byo biva kuki? Uvuze neza gufasha igihugu cy'u Buganda, ariko hariho n'ibindi bihugu usanga abakuru b'ibihugu ahashitse aca yibaza ko azohava apfuye mbere akasiga umwana wiwe, akazosiga umwuzukuru azosiga uwundi, ugasanga uwo muryango nuguma kuri ubwo butegetsi kubera bacakoresha ingufu za gisirikare, bakoresha ingufu z'uburyo bwa leta, amafaranga, intwaro, ubucama, ubutungane kugira bacinyize abandi bahiganwa kugira bacinyize n'abanyagihugu. Rero hariho ibindi bihugu nka za Congo Brazzaville, za Gabon, sinokuba ndabidondagura byose, ariko birashaka ibihugu nka 40 muri Afrika bifise abantu bashitse ku butegetsi batigera niyo batabakibona. Je ndibuka umukuru w'igihugu wo muri Algeria yace muri bwa butebe abantu bagenda bo bashaje bamugaye kwaje kwitoza atazi n'ibiriko biraba. Ivyo bintu rero urumva birababaje cyane. Nari mvuze neza kuko ufashe igihugu akarorero cy'igihugu cy'u Buganda. Je ndibuka turiko turagira ibiganiro ndada yaragandaguwe. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda niwe yararongoye ibihugu byo muri aka karere kugira bafashe kuronderera amahoro n'umutekano igihugu cy'u Burundi. Mu Gifaransa twabyita Initiative pour la paix au Burundi. Hanyuma rero turagira turaganira, twari mu bintu twaganira nabo yo yabita partenariat politique intérieure kugira turabe yuko twoshobora gutanguza ibiganiro bihuza abari mu gihugu n'abari hanze. Mu bari hanze harimo n'imigwi igwana. Turi kwa Museveni aratwakira, niki nari ntwaye umugutwe twajanye yari jewe n'umushinga ntaye bantu nka Sylvestre na Minani. Aratwakira turaganira, aratubwira ati aje carambwira ati wewe ubwa mbere wewe ndidukwiye kuvugana, ati kubera ushigikiye umuntu atumva demokrasi muri iki gihugu, muri iki gihugu cyane ninde yitwa Buyoya. Ati Buyoya twaramwihanije kuzana demokrasi, kuzana imigambi myinshi atabiteguye neza, atatubwira ko yabiteguye. Ati ndushobora kubura umukuru w'igihugu utwara ugategura amatora ukayatunganya hama ukayatsinda. Ati ntibishoboka kandi gavyo yavuze wera bigendera kuko kuva mbere akikira ubutegetsi ntarigira buva ndetse ko amatora ari wagoma yatsinda oya sivyo. Hanyuma abona turashavuye kuko umva twavuye mu matora, umugambi wa Nyafurudi waratsinze amatora hama bari umukuru w'igihugu. Nditwumva rero gituma avuga yuko ivyo migambwe myinshi na demokrasi mu karere bidakwiye. Nditwumva gituma avuga ko utotegura amatora ngo yatunganye uyatsindwe uri ku butegetsi umukuru w'igihugu. Abona turatangaje ngoya ngo bujya nagomye kuvuga yuko ngo yaciye akora amakosa yica umukuru w'igihugu ndadaye ngo nico dupfa. Ariko aramaze kuvuga ko bapfa gutegura amatora ukayatsinda, kuzana imigambwe myinshi, kuzana ngo intwaro ya demokrasi. Ivyo bintu byarantangaje cyane, nanjye atangaye kubona ico gihugu uciye umbaza uti nk'ubugari. Rero twaranabipfuye kuva tugira ibiganiro byose yarusha yaranyinuba kubera nce ndamubwira nti twebwe reka tuganire nawe, igikuru nuko abarundi baronka amahoro, igikuru nuko Burundi buronka amahoro, mudufashe baje bari kugwana baze dufashanye tuganire turondere amasezerano abatubane neza. Rero waruvuze uti nk'ibihugu by'Ubuganda n'ibindi ni byinshi nje bituma ubona Afrika iguma isuzuguritse kandi ari akarere continent ifise ubutunzi bwinshi cyane, ubutunzi bwo munsi y'isi
b'ubutunzi bwo kwisi abo bose bazungu bumva batera imbere bavoma ngaha bakagenda bagahingura bagahindura gato bagaca bigaruka nabashyize mu nkaratasi cyangwa mu bintu bisayanga na byabo ibyo badutwaye ku gihumbi tujya tubigura umuriyoni cyangwa miliyoni zibiri hama tukazotangara ngo baratunze ni kubera mwene abakuru b'ibihugu bitwara uko bakigenza nabi nari navuze nti turakwiye kwigisha abanyagihugu bacu ingene batora n'ingene bakurikirana abo batoye kugira ngo bigenjeje nabi baba bagoze hakiri kare bigenjeje neza bakorane neza ariko bamenye yuko batezo kubisikanya ku butegetsi byo rero byacakenewe kwigishwa mu Burundi no muri Afrika. Dusubire gatoye muri Zambia none twovuga yuko ari demokrasi yasimbataye cyane cyane mu bifata gute none ko ari bihushane uravye ku bihugu byinshi byo muri Afrika iki kintu kibatuma ubu bwumvikane mu kubisikanya ku ntwaro byo babiva ku kimuravye cyo biva ko sinoka kubwira nka neza sinabayeyo ibintu tuvuga n'ibyo dusoma n'ibyo dukoresha ku maradiyo ku mateleviziyo hirya no hino cyangwa abantu batubwira ariko nari namaze kumera nk'uyishura kuri icyo kibazo ni ukubera bagumanye ujya mutima kajya karanga mutima ko kwikukira no kuvuga kubahana mu gihugu nicyo bivako kuko abategetsi bari kubutegetsi bavuga ati ubusubwi wacu n'ubutegetsi bwo kubanyagihugu buzoba ku banyagihugu kanatse nari intwaro ya demokarasi tuvuga ko hari yatsimbataye kubera ko ibiranga intwaro ya demokarasi hari imigambi irahari rego batsinda bavunye mu migambi itavuga rumwe ntari kandi barayikigakora icya kabiri n'amashiraho imwigenga arahari icya gatatu ni ibimenyesha makuru birahari icya kane mbere benshi bakunda gufatira ko muri Afrika ngo nico kiranga demokarasi n'amatora urumva amatora arabaho kandi abateguwe neza gatunganywa neza ivyo birahari urumva rero intwaro ya demokarasi iraharangwa kandi narumvirije n'uwa hari ntiyagarutse gushibikira cyane ngo bitwe tuvuga ngo demokarasi ibi yavuze ati ibibazo twebwe dufise ni ibibazo bijanye n'ingene abanyagihugu kwiteza imbere nico gituma nzoshimikira ku banyagihugu bato ndi wumva ko yantwara demokarasi ari arumva y'ubutegetsi bugo arumva yo itunga ry'igihugu riva nzoshimikira ku banyagihugu bato cya kabiri nzoshimikira mu kwiteza imbere ku mashirahamwe y'iterambere nkomeze inganda les entreprises nkomeze amakoperative kugira ngo abanyagihugu baronke imitahe ino mu kwiza tunga mbere ndakubarira ngira ngo bizokoro abanyagihugu baronke ubuzi tugwanye ubushomeri tugwanye ubukene hari amadeni dufise tuyarihe gutyo tugira imigenderanire myiza tuyinagura ikomere n'ibindi bihugu byo mu karere iwacu hariya muri Afrika donc karere k'Afrika y'Epfo muri Afrika reka mbere no kwisi yose imigenderanire ikomere ibe myiza ntiwumva none ko ibiranga intwaro ya demokarasi ari ivyo nyene kubahiriza igihugu cawe kubahiriza abanyagihugu kugiteza imbere iyo niyo demokarasi kubaha aho intahe yashize abanyagihugu bashize iyo niyo ntwaro ya demokarasi Honorable Nsengenda Kumana reka ndabashimire ndabakengukenda nabipfurize umunsi mwiza murakoze cyane rero bipfurije kandi ndabipfurije n'abariko baratwumviriza igihugu ca Zambia kitubera akaroro mu Burundi kibera akaroro abanyafrika bumva yuko kuva muri 64 hatwara Kenneth Kaunda gushika uno munsi baguma bisikanya ku butegetsi uko abanyagihugu bavyipfuje twifuza rero kugira ngo Afrika itere imbere ibihugu byacu bitera imbere abanyagihugu batera imbere yuko iyo ngendo yo bingendo muri Afrika yose